Haleluya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turi mu minsi 40 y'amasengesho kubw'imiryango yacu. Imana ishimwe cyane. Imiryango ni jewe nawe kuko tugize umuryango. Imiryango ni rwa rugo ubamwo, ni ya nzu ubamwo. Imana ishimwe cyane. Umuryango ni wa muryango wagutse wawe. Umuryango ni irishengero kuko natwe turi umuryango. Imana ishimwe cyane. Umuryango ni hahandi ukora kuko ka kazi kawe babandi mukorana mwahindutse umuryango kuko hari byo musangiye, hari n'intambara muhuriye ko. Umuryango n'igihugu turimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi natumwe kukubwira ngo haleluya, Imana iguhamagara kuba isoko ry'umugisha ku muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Imana yantumye kukubwira ngo iguhamagara kuba isoko ry'umugisha, haleluya, ku muryango wawe. Imana ishimwe cyane. Mu bwenge bw'isi kuba isoko ry'umugisha umenga si ikintu ciza cyane, kuko umenga uri wa wundi baza kuvomamwo, baza kudaha, kuko mu maso y'isi canke mu mayeri y'isi umenga uhabwa uronka niwe yahezagiwe. Ariko Imana ici twipfuriza canke ico yaduhamagariye kirengeye guhabwa umugisha. Imana ntabwo yaduhamagariye gusa guhabwa umugisha, Imana yaduhamagariye guhinduka isoko ry'umugisha, kuko isoko ntigigera rikama. Imana ntiyaduhamagariye guhezagirwa gusa, ariko Imana yaduhamagariye kuba isoko ry'abahezagira abandi, kuko ntushobora kuba isoko nawe utahezagiwe. Ntushobora kuba isoko ry'umugisha nawe utaronse umugisha. Iyo ubayeho ubuzima cyangwa iyo wifuza, nk'umukobwa ari hano cyangwa umuhungu ari hano akifuza yuko muri kazoza zubaka n'umuntu wagahinduka ikigega kiguma kiyora, uri umuhungu cyangwa umukobwa ko bose birabashikira ati je ndashaka umukobwa by'ukuri angarantisa akazoza, ndashaka umuhungu tuzubaka akangarantisa akazoza. Ukabaho ubuzima udaha uyora. Ngire nkubwire yuko ikigega cyose nubwo coba cuzuye kiratinda kikaba vide. Niyo mpamvu abantu bazi kontabilite canke bize ibijanye n'ububiko barazi neza yuko hama hariho amafishi. Ikigega cyose gifise fishi y'ibisohoka, ntabwo vyinjira gusa, haba harimo n'ibisohoka. Rero ni waharanira ubuzima bwo kwama wakira, ko ati je ndashaka kugira urugo rwo kwakira, bwo guhabwa, ugashaka ubuzima bwo kuba ikigega. Cyangwa umwana ari hano akifuza yuko misi yose mu buzima bwiwe ahora yakira ibyo abavyeyi biwe, ahubwo nivyo bazosiga akazobitoranya. Ngire nkubwire ikigega cyose ntabwo gifise fishe y'ivyinjira gusa, gifise na fishe y'ibisohoka. Kana kigega kidasigara kiri gusa. Cyangwa umugore cyangwa umugabo akifuza buri munsi guhabwa, cyangwa ugasanga uri mu ishengero mugabo wama wifuza ko misi yose wamuhabwa, cyangwa ugasanga uri umwe mu muryango, ugize umuryango mugabo muri uwo muryango wifuza ko bose baguha, ariko we ntiwigera wifuza kuba isoko ry'umugisha. Ngire nkubwire ici Imana yaremeye umuntu. Niyo mpamvu Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Imana yatugize isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana yatugize isoko ry'umugisha. Umujene ari hano nubwo wowe ukiri muto uvyakire ko Imana yakugize isoko ry'umugisha. Ntuzoharanire kwakira, ntuzoharanire guhabwa, uzoharanire kuba isoko. Ni waharanira kwakira uzobona hagufi, ariko ni waharanira kuba isoko uzobona kure. Imana yacu ni isoko. Nuno musi ntirakama. Imana ishimwe cyane. Amen.
rero Imana iguhamagara kuba isoko ry'umugisha. Haleluya. Iyo ufise ubuzima bwo kuba isoko ry'umugisha, urahezagirwa, n'umuryango wawe ugahezagirwa, n'abazogukomokaho bose bagahezagirwa. Ariko iyo ufise umutima cyangwa iyo uharanira guhezagirwa gusa, urashobora guhezagirwa bigaherana nawe. Niyo ugize ivyo usigira abawe, hari igihe babirya bakabimara. Ariko Imana yacu biravuga ngo umugisha w'uhoraho ni umugisha uhoraho, kuko ni utanga ni uhoraho. Imana ishimwe cyane. Umugisha w'Imana yacu ni umugisha uhoraho, kuko uva ku Mana ihoraho. Kandi Imana ntabwo itanga nk'umuntu, Imana itanga ibihoraho. Imana ishimwe cyane. Dusome Itanguriro 17 umurongo wa 5 kugeza ku 8. Itanguriro 17 umurongo wa 5 kugeza ku 8. Imana ibwira Aburamu, kuko izina rye rya mbere ryitwa Aburamu. Ntucitwa Aburamu kundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Mu bisanzwe izina Aburamu risigura ngo umuvyeyi ashizwe hejuru, un père exalté, umuvyeyi ashizwe hejuru, umuvyeyi ahawe icubahiro, abaye exalté. Imana iravuga iti umviriza Aburamu. Mu yandi majambo, abakwise Aburamu bakwifurije gushigwa hejuru, bakwifurije kuba exalté. Ariko jewe umuremyi wawe hari uburyo ndakubona, kandi ngufitiye ikirenze icyo abavyeyi bawe. Jewe ndakwise Aburahamu kuko uzoba sekuruza w'amahanga. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese muri kameremere kiwe yama yifuza gushigwa hejuru, gushigwa hejuru, akaba mukuru mu bavukana, akaba mukuru mu muryango wiwe, akaba mukuru ahakora. Misi yose niyo mpamvu abantu benshi basengera promotion. Akaba mukuru mu wo murunganwe rwiwe, akaba mukuru mu vy'abamwo no mu vy'akora. Kandi umuvyeyi wese yipfuriza umwana wiwe gushigwa hejuru. Niyo mpamvu nyina wa Yohana na Yakobo yitegereje Yesu, aravuga ati uyu ni umwami, kandi si umwami yoroshe. Acaraza aramwegera ati jengere ndakwisabira ikintu, wonyemerera mu bwami bwawe ku ngoma ya Mesiya. Yarazi ko ari ibintu bigiye kwihuta. Rero umuhungu wanje umwe Yakobo akazicara iburyo bwawe, uwundi Yohana akicara ibubafu bwawe, bakagikwikuza. Yaraje kubasabira premier vice présidence na deuxième vice présidence. Yesu aravuga ati ico usavye sico kigoye, biteguye kunwera ku gikombe, kuko ntabwo twahamagariwe gusa kwimikana nawe, ariko twahamagariwe no kubabazwa kubwiwe. Kuko kuba isoko harimo gutanga ubuzima. Imana ishimwe cyane. Harimo kwiyanka, harimo kubabara. Rero se wa Aburahamu igihe yamwita Aburahamu, yari ko yifurizwa umwana we kuzowushizwe hejuru, ariko Imana yo yamuremye yamwifuriza kuba isoko. Ubuzima bwawe bwose uri kurondera elevation, gushigwa hejuru, kuba mukuru, kuukomeye. Abantu atacomwa utigeze bigeraho yifuza yuko ubavukana agera kure agashigwa hejuru. Niyo mpamvu buri munsi cyo wokora cyose kugira uwawe ashigwe hejuru atera imbere wogikora. Abavyeyi bavyaye mwifuza ko bana banyu babi imitwe, kandi biri mu isezerano twahawe yuko abana bacu bazoba imitwe, bazoba imbere. Ariko Imana yo itwifurije ibirenze ivyo, itwifurije kuba isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Imana iramubwira Aburahamu ati umva, ntuzongera kuba Aburahamu, ntabwo gusa ari elevation, ahubwo ugiye kuba isoko. Imana ishimwe cyane. Amen. Ugiye kuba isoko, ugiye kuba isoko ry'umugisha, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi.
ku murongo wa 6. Verset 6. Kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami bazokwandurukako. Kandi shize isezerano ryanje gusezeraniye wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana, ribisezerano ridashira, kugira ngo nkubere Imana wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Imana ishimwe cyane. Umviriza kuba sekuruza w'amahanga. Amahanga azogukomokaho, abami bakomeye bazogukomokaho, wewe uzohinduka umuringoti, umugende, uzohinduka umugisha wa mu mahanga, uhinduka umugisha w'abami, uhinduka umugisha kubona reme. Kandi ngira shiraho isezerano. Haleluya, amen. Ntabwo uzovyara gusa, amen, amen. Ntabwo uzovyara gusa, uruvyaro rwawe ruzoba rwanje nanje mbabera Imana. Urumva umugisha usumba uwundi mugisha wose. Imana ishimwe cyane, amen. Umugisha usumba uwundi mugisha wose ni igihe Imana ari Imana yawe ikakubera Imana y'uruvyaro rwawe n'abazogukomokaho. Shizeho isezerano ry'intavu, uruvyaro rwawe n'abazokwaruka inyuma utakiriho nzobabera Imana, nabo bazombera uruvyaro. Imana ishimwe cyane, amen, haleluya. Ku murongo w'8. Kandi wowe n'uruvyaro rwawe ruzovuka hanyuma, nzobaha iki gihugu wabayemwo uri inyambukira, nico gihugu cyose cy'i Kanani, kuba ishamvu y'ibihe byose. Nabo nzobabera Imana yabo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umviriza Aburahamu, nkugize sekuruza w'amahanga, nkugize isoko. Ubure ko nkugize isoko ry'umugisha, ko nkugize sekuruza w'amahanga, bisobanurwa ngo hano hantu ugeze, nubwo uri inyambukira, nubwo uri umushitsi, nubwo uri umuyetranje, ico nkugize isoko, hano hantu hazokwegukira. Imana ishimye cyane. Hazokwegukira wewe n'uruvyaro rwawe. Ntuzongera kuba umushitsi muri kino gihugu, ahubwo kino gihugu kizoba ishamvu ryawe n'uruvyaro rwawe, uko ibihe bizogenda bikurikirana. Imana ishimye cyane. Iyo wemeye kuba isoko ry'umugisha urashimangirwa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Inzuzi zivomera nizo zivomeregwa, ariko amapisine bavomera haragera igihe bakayadaha. Iyo uhisemo ubuzima bwo kuba igikapo, nibyo barakurundamo byinshi, mugabo ko nyine bakurunzemo byinshi niko babikuramwo. Ariko iyo ubaye isoko uhora uvomeregwa buri gihe. Iyo ubaye isoko ry'umugisha urashimangirwa, kandi ugashimangirwa n'ahatari gwawe. Imana ishimwe cyane, amen. Iyumvira Imana ibwiye Aburahamu ati, no muri kino gihugu watwawe, no muri kino gihugu uri inyambukira, no muri kino gihugu uri umuyetranje, kuko uri sekuruza w'amahanga, kuko uri isoko, kuko uri robine, ngiye kuhagushimangira. Hari igihe umuntu yifuza ko akazi, ati ndifuza kugira stabilite mu kazi, ndifuza kugira stabilite mu gihugu, ndifuza kugira stabilite mu rugo, ndifuza kugira stabilite mu bana. Ibintu byo guhora mpungabana, ugasanga ubuzima bw'amashure meze nk'urubingo ibintu byose birahungabana, ugasanga ubuzima bwo mu muryango wanje buhora buhungabana, ugasanga ubuzima bw'akazi kanje buhora buhungabana, ugasanga ibintu byose birahungabana. Ngire nkubwire, emera kuba ico Imana yakugize, uba isoko ry'umugisha, birahinduka. Kuko isoko bararyantetena. Imana ishimwe cyane. Erega Imana ubwayo niyo soko ryacu, amen. Iyo rero ubaye ico Imana igomba, erega niyo mpamvu waremwe mu ishusho ry'Imana, waremwe mu ishusho ry'Imana. Rero ko waremwe mu ishusho ry'Imana uhamagara kuba isoko, nuba isoko Imana izokwantetena. Niyo mpamvu ubwoko bwa Isirayeli
malgré aho baciye n'ivyo baciyemwo n'intege nke zabo, ariko kuko Imana yari yarasezeranye na sekuruza wabo ko bazohinduka isoko ry'umugisha, bamye bashimangirwa no mu bihugu bitari vyabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Ukaba ukeneye gushimangirwa, emera kuba isoko ry'umugisha. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Itanguro 20:12 kugeza ku 18. Tugire turabingene Aburahamu byiwe. Haleluya. Amen. Uretse ko yakiri Imana yamugize cyo kuba isoko ry'umugisha, ariko yamenye neza yuko ni isoko ivomegwa n'isoko rihora hariyo Mana. Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe kigeze Imana iha uruvyaro Aburahamu. Haleluya. Amen. Aronka umwana mu busaza yitwa Isaka. Amaze kuronka umwana mu busaza yitwa Isaka, mu yandi majambo Aburahamu kuronka Isaka yararonse izina kuko yarabaye papa naka. Turi kumwe? Yarabaye papa naka. Mugabe Imana ntabwo yamuhamagare kuba papa, yamuhamagare kuba sekuruza w'amahanga. Haleluya. Icisi tugira ni gito paraporo, icisi twita ni gito paraporo y'Imana twita. Imana ishimwe cyane. Aburahamu kuronka Isaka yararonse samurago, yararonse succession, yararonse uwo zosigire ibisigi. Mugabe Imana yari muhamagare kinini cyane. Haleluya. Yari muhamagare uvyaro gwisha amahanga menshi abami. Amen. Igihe kimwe Imana iramubwira tumva rero, aramubara ati oya duhere ku murongo wa mbere. Imana ishimwe cyane. Amen. Turahera ku ntango. Imana ibwira verset 22. Oya duhera Imana ibwira Aburahamu iti, Imana yamubwira Aburahamu ati nushikanire umwana wawe Isaka. Amen. No mushikanire ku musozi Morija umutange nk'ikimazi. Imana imubwira ngo atange umwana wayo w'ikinege, amushikane ku musozi Moriya. Aburahamu azinduka kare mu gatondo, afuta umwana we n'inkwi, aragenda atacavutse. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Aragenda atacavutse. Ashitseyo agira urugendo rw'iminsi 3. Aratinda ashikira wa musozi Imana yamubwiye, atanga wa mwana umwe yari afise. Imana ishimwe cyane. Amaze kumutanga, ku munsi ugira gatatu Aburahamu, dushishikare tuje ku murongo wa 12 kugira tunyarutse. Aramubarira azumva ijwi rimubwira riti, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari ukinege. Ku murongo wa 13, maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza inyuma yiwe, ahabona imfizi y'intama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tukiraho, Isaka yari yarahaye Aburahamu izina ry'umuvyeyi, ariko Imana yari yamugize isoko. Isaka yari isoko ry'amasezerano, ariko Imana yamusabye Isaka kugira Imana bariyo ibisoko ry'amasezerano. Hari umuntu anyumva? Hari umuntu antahura? Haleluya. Isaka yari isoko ry'amasezerano, sivyo? Kuko Isaka niwe yovuyemwo uruvyaro rwinshi Imana yamusezeraniye. Noneho Imana imusavye rya soko ry'amasezerano kugira ngo Aburahamu amenye ko uhora hari we soko ry'amasezerano. Amen. Hari igihe Imana iguha umugisha kandi ukuye mu busa. Burya Isaka yavuye mu kaheze k'umutama, Isaka yavuye mu kaheze k'umukecuru. Hari igihe Imana yubaka izina ryawe, Imana ikaguha umugisha iyo ukuye mu busa. Mu busa ukisanga warize kandi wanyu mutize, ugasanga ufise umugisha w'ibintu n'abizi batawufise,
ugasanga wararonse urugo iwanyu batubaka, ugasanga warabyaye iwanyu batabyara. Mu bisanzwe ugasanga wahawe umugisha utazi, witegereje iyo wavuye. Niwe uwo mugisha niyo soko ry'amasezerano yose wabariwe. Turi kumwe? Imana yari yarambwiye ko ninshika muri i Burayi ibintu byose bizoca bicamo. Mu yandi majambo, i Burayi hahindutse isoko ry'amasezerano wizeye ku Mana. Imana yari yarambwiye ko ninshika muri Canada byose bizoca bicamo. Mu yandi majambo, Canada ihindutse isoko ry'amasezerano ufise ku Mana. Imana yari yarambwiye ko niraronka akazi mu ibanki, ibintu byose bizoca bicamo. Mu yandi majambo, ibanki ihindutse isoko ry'amasezerano witeze ku Mana. Imana yari yaravuze ngo ninaronka green card nkayitsindira, amasezerano azoca acamo. Mu yandi majambo, green card ihindutse isoko ry'amasezerano. Imana yari yarambwiye ko ninubaka urugo amasezerano yose azoca ashunguruka. Mu yandi majambo, rwa rugo ruhindutse isoko ry'amasezerano ufise ku Mana. Imana hari igihe yemera kunyiganyiza ibyo wita isoko ry'amasezerano witeze ku Mana, kugira ngo yo iguma ariyo soko ry'amasezerano y'ubuzima bwawe. Haleluya. Imana yatse Aburahamu Isaka isoko ry'amasezerano, kugira ngo Imana ya Aburahamu iguma ari isoko ry'amasezerano ya Aburahamu. Niyo mpamvu byashitse Imana ikakwaka kajya kazi. Niyo mpamvu Imana yavyemeye cya gihe ugasanga wisigaye uri wenyine, uri imfuvyi kandi mwavutse muri benshi. Niyo mpamvu Imana yavyemeye cya gihe ukisanga inzu yawe ntayo ugifise. Niyo mpamvu Imana yavyemeye cya gihe ukisanga uri wenyine, bose barakuvuyeko, baraguhevye, baragutaye, kugira ngo Uhoraho akubera isoko ry'amasezerano. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Kugira uhinduke isoko ry'umugisha, birasaba yuko Uhoraho aba ari wakuvomerera wenyine. Kuko iyo Uhoraho ari wakuvomerera, akoresha abashaka bose kandi agaca mu byishaka byose. Haleluya. Amen. Isaka ntashobora guhindura Aburahamu sekuruza w'amahanga. Oya. Mugabo Imana ashobora guhindura sekuruza w'amahanga Aburahamu. Kariya kazi kawe nigashobora kuguhindura isoko ry'umugisha ku rugo rwawe, n'urugo rwawe ntagushoboye. Imana kajya kazi kawe, ijya business yawe nishobora guhinduka isoko ry'umugisha mu muryango wawe. Oya. Amerika wagezemo, Canada wagezemo, cyangwa wifuza kugeramo, nishobora guhinduka isoko ry'umugisha ku bawe bose. Niyo mpamvu bamwe bababrutse. Isoko ry'amasezerano ikwiye kuba ari Imana, kuko Imana yuguruye hakaboneka yuguruye ubugumba bukavamo Isaka. Niyo Mana ikomeza kukuvomerera. Haleluya. Erega isoko ntirivomerwa n'umuntu, isoko rivomerwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Nushaka kuba isoko ry'umugisha utavomerewe n'Imana. Bantu b'Imana, imiryango yacu ifite destiny nini. Mwaba jeune, ni muzi ico muzobejo. Bamwe muri mwebwe muzoba abagwizatunga bakomeye, abandi muri mwebwe muzoba abarongozi bakomeye mu bihugu, mu gihugu cyayo no mu bihugu by'amahanga. Abandi muri mwebwe muzoba abapasteur, abakozi b'Imana, abapotre, muzoba abubahwa. Destiny y'ubuzima bwanyu ni nini. Ishobora kuvomererwa n'inkomezi z'umuntu cyangwa umwana w'umuntu. Destiny yanyu itegetswe kuvomererwa n'Imana. Destiny y'imiryango yacu ni nini. Buri abavyeyi twavye tugaheka, aba bana dufise n'ubutunzi bw'amahanga, aba bana dufise n'ubutunzi bw'igihugu, aba bana dufise n'ubutunzi bw'ishengero. Rero destiny y'abana bacu niri mu biganza byacu, kuko ibiganza byacu biri limite, bifise aho bigarukira mu mwanya no
no mu kibanza. Ibiganza byacu bifise aho bigarukiriza. Mugabo iyo turi isoko ry'umugisha, hari ikiganza cy'Imana gisunika umuntu kure gusumba aho se umusunika. Hari ikiganza cy'Imana kitigera gikehanirwa. Niyo mpamvu umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo amaso y'abashumba bayahanga bashemuja, amaso y'icoreke zikayahanga bayinabuja, ngo ariko amaso yacu tuzoyahanga wowe gusa. Unyemerere ndakubwirira ijambo. Imana, Isaka yari isoko ry'amasezerano kuri Aburahamu. Isaka yari isoko. Isaka yahaye Aburahamu izina. Diplome yawe yaguhaye izina, uri muri lisansiye. Diplome yawe yaguhaye izina, uri mu maître. Diplome yawe yaguhaye izina, uri mu docteur. Urugo rwawe rwaguhaye izina, uri umushinga nawe uri umugabo. Urugo rwawe rwaguhaye izina, uri umupfasoni, uri umugore w'umuntu. Uruvyaro rwawe rwaguhaye izina, uri mama naka, uri papa naka. Kakazi kawe kaguhaye izina, uri responsable, uri ADG, uri PDG. Umuhamagara waguhaye izina, uri pasteur, ndi pasteur. Abandi bari apotre, abandi bari bishop, abandi bari inde. Ariko Imana ikiduhamagara kirenge ico. Kuko Imana iduhamagara kuba isoko. Kuko isoko iragushimangira. Rega isoko itumushimangirwa. Haleluya, amen. Aburahamu yari inyambukira. Aburahamu yari impunzi. Aburahamu yari afise ubuzima butagira stabilite. Mugabe igihe ahindurirwa izina akaba isoko yaciye bene uruvyaro rwe ngo bahawe igihugu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mvuze igihugu ntibisigura igihugu gusa espace, bisigura ngo ubutunzi gushimangirwa ugahabwa n'umugisha waho hantu. Niyo mpamvu muri Deuteronome gusubira mu Vyagezwe 8 ngo igihugu mbahaye muzoja mu mazu mutubatse. Haleluya. Muzoja ku mizabibu mutigeze murima. Mugiye mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana igushimangiye inaguha n'ivyo abandi barondeye kandi utavyivye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kandi utanavyivye, kandi atawo wavyambuye utabanje kwica umuntu ubwira ubigereho. Kuko Imana ni ibigaba. Erega vyose abantu bose bari mu biganza vy'Imana. N'ivya biri mu biganza vy'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Dusome mu Baheburayo wumva icyatumye Aburahamu yemera gutanga umwana wayo w'ikinege. Umwana we w'ikinege. Aburahamu yari afise umutima w'Imana. Aburahamu ntiyari umugororotsi. Aburahamu ntiyari umweranda, ariko Bibiliya yamwise umugororotsi kubwo kwizera. Uracafise intege nke, uracafise ibintu bidatunganye, ariko reka wizere Imana iguharure ko ubugororotsi. Aburahamu, Imana ishimwe cyane. Amen. Tuje mu Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo 11. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka nk'ikimazi, hamwe yagezwa, hamwe yaciye mu ishuri. Ngire nkubwira ivyo uri kuracamwo sibikwica, nibikugeza. Amen. Ivyo uri kuracamwo sibikwica, nibikugeza. Nibiriko bigeze ukwizera kwawe. Imana ishaka kugushikana ahantu ugera ahantu. Erega burya kugira ushimangirwe ukwiye no kuba umutima wawe warashimangiwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ukagera ahantu ukavuga ati ubuzima bwanje ntibugizwe n'ibintu, ubuzima bwanje bugizwe n'Imana. Amen. Haleluya. Paulo avuga ngo nize gushigwa hejuru, nize gucishwa bugufi. Nize kuba mu murengera, ariko kandi nize no kuba hatacu ofisi. Muri vyose ndushirizaho kunesha. Shobozwa vyose ndushirizaho kunesha n'uwacunguye. Hari igihe Imana yemera ubuzima bwawe hakagira ivyo itora kugira ngo umutima wawe ushikame. Rero ntuzoshikama, ntabwo uzoshimangirwa
umutima wawe utashimangiwe. Burya Aburahamu yari yaramaze gushikama, yaronse akana akunda, mugabo yaramaze gushikama mu mutima wiwe, yaramaze gushikama mu kwizera. Haleluya. Uno munsi ndakubwira, mbega wokwisanga kakazi kaheze, sindabikwifuriza. Iminsi 40 two dusengera ubuzi, two dusenga Imana ibaha ama promotion, turiko turasenga Imana ikugwirize, Imana ikwagurire. Ariko ngire nkubwire, birasaba kushikama mu kwizera, kuko burya icutinye nico kikubako. Nubundi ukwiye kumenya ko utabeshwaho n'ibintu, ukwiye kumenya ko utabeshwaho n'abantu, ukwiye kumenya ko utabeshwaho n'ikibanza kanaka, ukwiye kumenya ko isoko ufise ari rimwe gusa, ari Imana. Niho uzoba no mu mazi ntakurengere, niho uzoba no mu muriro umuriro ntuguturire, niho uzoba hagati mu nkota ntihagire icuba. Shika mushira amanga, kuko harari kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Ukwiye kugera ahantu ubutunzi ntibugusaze, kandi ukwiye kugera ahantu ubukene ntibugutesha umutwe. Ukwiye kugera ahantu ibyiza ntibikugira umusazi, kandi ukwiye kugera ahantu nibibi ntibikagutesha umutwe, kuko ufise Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Aburahamu yaremeye kugezwa, ariko ngo mbere yarakiranye igishika amasezerano, ariko yarakiranye igishika amasezerano y'Imana. Yari ko atanga kwikimaza umwana we ukine. Urashaka kwibaza, Imana imubwiye ngo mpa Isaka wawe, akaca mutangana, akaca bikora neza, ngo yakiranye igishika akamutangana igishika. Gutangana igishika Isaka. Igihe kimwe hari kera cyane, nari fisi inzozi z'uko abana banje baziga amashure meza. Rero umuntu akabika yagurisha agashenete, kera inzahabu zaba ari nyinshi cyane, abasoma bataraziba. Abadamu bose twatungana imyaka batahuye n'ingorane, wubaka ufise agakofre karimo tuzahabu tumwe byo wambara, ukagurisha, ukabika, ugasura, ukabika. Umunsi uri izina, ndahantu mwishengero kanaka, umukozi w'Imana aravuga ngo harageze aho tugura ikibanza cy'urusengero, kuko nimuzoja kure muzoja hano nyene ngo muri aka karere. Amafaranga yari kuri konti ico gihe byari sindayibuka neza, ariko ntiyashika 500, ariko kandi yari munsi ya 260. Nase kubesha, aya mafaranga yari menshi gose kuri jewe n'ico gihe. Bakivuga iryo jambo, numva ko ari nkwiye gutanga. Ndavuga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ayo nyene nashize ahantu muri microfinance, ahantu kwa jina la Yesu. Ndavuga nje Mana, ndaguha 50,000. Yari ryambere ndayatanze, yari mesh hari muri 2000, hari mu bihumbi 2003 canke na 4 ntavyonze. Kwa jina la Yesu yose oya ndatanga 50. Ndabwira umuntu turi kumwe rero, nije burya ngira sezerane 50. Gutyo ngo niyo mpamvu heza gigwa hewe 50,000 yose. Rega Imana ikwiye guhabwa menshi. Ako kanyene wa muntu arambwira gutya, ariko umutima wanje sinakubwiye 50, nakubwiye yose. Ndaga nimwambaye wowe umbonera Imana, urambonera abose wabasavye yose. Raba biriya bigabo byose bitunze wabasavye yose. Urakunda gusaba, umuntu wese yifitiye agatama kamwe, intama imwe, umuntu wese atacagire n'ukunda gusaba. Arindi ko nivuga na he mu mutima, ca ndahindukira ndavuga nto yanzotanga 100. Ndaga nsohotse security, ndaga nje navuye mu Imana, urusenge ntibagubakira 50, bagubakira 100. Gutyo ngwiri sihishurirwa, ngo rirakomeye 100. Naho Imana sinagutima 100, ndaga nturihenda, ni 100 nyene. Cyandagenda kuyatora mu gatondo, ngenda yaza kuba ari ekuteri yo mu mutima, noshizeho ekuteri yo mu mutima kugira ijwi nisure kuvuga.
ndagenda neza ngiye muri iyo microfinance ngeze kurotira ndandika ijana, amahoro abura yose nk'ayo umuntu yakoze ibyaha ngira yishe umuntu. Ndabura mu mahoro, ndabwo n'undi ko nzira iki, nta numwe azi ibyo twavuganye n'Imana, ayo nza gutanga yose aza kunyita umuhinga, none ibi n'ibiki ndimwo, Mana nawe nyene urangora, nawe nyene ijana ntige ari gukwire bare bose nabonye ko bayatanze. Aho nawe Madame uraheza ryari ngo tuguserve, rindira gato mpa history ntamandabe yo mufisi yose uzi ijwi ryanjemwo kubera iki ntayiguremo n'agahuzu vraiment ndiko ndabwira kubera iki basi umunsi umwe ntayasohotsemwo ndiko ndatura intege basi Imana igatoramwo make kubera ko umunsi umwe ntayasohotsemwo vraiment narimye ndiba kugiriye twari yose nari gufuma ndayaguramo agahuzu, nari gufuma ndayasohokamwo. Urashobora kuzigena umuntu ari mubi, umuntu ari umunyabyaha, Imana ishimwe ko yambohoye. Ca ndasinya ndayatora yose ndashira muri envelope ndacayibona, sinarindire n'igihe ca offrande ndanza ndaha umuntu Imana ntegetse yose nimwakire, ndangije ndashika imbere y'Imana bwa Imana ndayaguhaye kuko amahoro asumba amafaranga. Ndayaguhaye kuko amahoro asumba amafaranga, kandi wonyaka amahoro wampaye igihe nakizwa noca mpfa. Rero ingabire wampaye igihe nakizwa wampaye amahoro, rero amahoro arakomeye gusumba amafaranga, ariko urandenganije kandi urantreta durement wewe nukuri nukazubonera abantu bato hari abantu bakomeye. Ndayatanga. Aya mafaranga yari iki? Yari amafaranga yo kuzokwigishamwe abana banje. Uno munsi bariga kandi biga mu buryo bw'ibitangaza. Imana ishimwe cyane. Amen. Jewe igihe Imana yabimbwira sinavyakiranye igishika nka Aburahamu, ariko kumvira n'ubundi acabijyako. Amen. Hari igihe twibikira amasoko, ariko Imana ishaka ko yo ihinduka isoko. Mbega ayo mafaranga yo bigishe gushika ryari? Ko amafaranga agenda atakaza agaciro, uhora ashaka kubera isoko. Kandi uhora nazo kubera isoko utemeye kugendera mu kumvira kose. Ntugakora ivyo nkoze, ariko urakora ico Imana ikubwiye. Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo Aburahamu yakiranye igishika amasezerano, ariko aratanga kwikimaza umwana w'ikinege. Ndashimira ko ntakiri wa wundi. Uyu munsi ico Imana imbwira ndabikora neza nezerewe, kuko namenye neza nta jewe shobora kubaho kubw'inkomezi zanje, nta nuwanje nzobeshaho mu nkomezi zanje. Nariyeguriye Imana, nabanje nabeguriye Imana, niri shengero narishikaniye Imana, n'umuryango wanje wose nawo mbere couverture mwese nabashikaniye Imana. Rero nta bwoba mfise, uwo nabahaye ashoboye gusumba jewe. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 18. Amen. Badushirira verset 18. Amen. Uwo yari yarabariwe ivyiwe ko kuri Isaka niho uruvyaro rwiwe ruzokwitirirwa. Yari yarabwiwe ariko shonga ngo kwa Jinara Yesu, kuko niyo wanyibwireye ko kuri Isaka ariho uruvyaro rwanje ruzokwi. None Imana iramusavye Isaka. Mana wari warambwiye yuko iyi business ari izohagurutsa ibintu byanje, none bigenze gute? Si wambwiye ko urugo ari go ruzomfasha kwinjira muri destiny, none baye gute? Si wambwiye yuko ninkora biriya bizogenda gukina, none bigenze gute? Yari yarabibariwe. Ku murongo wa 19. Kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nico catumye amugarurirwa nk'uzutse. Haleluya. Aburahamu yishimiye kwizera kw'Imana, yakuye umwana mu kahezi ishoboye no kumuzura yapfuye. Bantu b'Imana, uyu mwana Isaka
namuhawe de nulle part, naragatama katagishoboye, n'umugore wanje arakahetse igihe namuhabwa, ariko mpabwa umuhungu nk'uyu. Kumbwiye ngo ndamugushikaniye kuko wowe urema umwana mukahetse ushobora no kumugarura akazuka. Ngire nkubwire, witegereze ubuzima bwawe. Bamwe muri twebwe, si mwese, bamwe muri twebwe aho tugeze naho dushitse nta kuboko k'umuntu, turi bitangaza. Ubuzima bwacu deja ni ntahe, tuba twarapfuye, tuba turabasazi, tuba twariyahuye, abandi tuba turi mu biyayuramutwe, abandi tuba turi inyererezi. Rero Imana yatugize abantu dukuye mu kahetse, ishoboye no kuzura ibyacu biriko birapfa. Aburahamu yizeye adakekeranya yuko ishobora kumugarukana Isaka. Nawe ngire nkubwire, Imana iguhamagare kuba isoko ry'umugisha. Uri kuharanira umugisha mu buzima bwawe, uri kuharanira umugisha ku rugo rwawe, muri ko musengera imigisha mu miryango yanyu, muri ko musaba ubuzi bw'imigisha, muri ko musaba business y'imigisha, muri ko murondera ibihugu vy'imigisha. Ariko mumenye neza yuko akira umugabane wo kuba isoko ry'umugisha, niho uzoronka isoko ridakama rikuvomerera. Haleluya. Ntushobora kuba isoko ry'umugisha utavomerewe n'isoko ridakama, kandi iryo soko ry'umugisha ni Imana. Nivyanashika Imana ikagusaba Isaka, humura, iyamuguhaye niyo imugusubiza. Yemeye gutanga Isaka, Imana iravuga ati ndabonye kunyumvira. Akira imfizi y'intama, je sinigarura kuco natanze. Akira imfizi y'intama bari utanga nk'ikimazi, aca hita aho hantu Yehova Jire, Imana ipurvoya, Imana imara ubukene, Imana itanga ibikwiriye mu gihe cayo. Imana yakuntumyeho, ndarangije. Niwitegereze icuri, reka kwitegereza aho uri, reka kwitegereza ibiriko birakubako. Waremewe kuba isoko ry'umugisha, waremewe kuba isoko ry'umugisha. Ntuharanire kuba igikapo, ntuharanire kuba ikigega, kuko ikigega cyose gifise fishe yinjira n'isohora ibintu. Uharanire kuba isoko, niho uzovomererwa, kandi n'isoko ridakama. Kandi niwaba isoko ry'umugisha, niwuharanira kuba isoko ry'umugisha, wemere ko uhora kubera isoko ry'umugisha. Ibisigaye azokoresha n'ubugaragu buzohinduka isoko. Igihe Hagayi yagera mu bugaragu, kuko Ismaila ari uruvyaro rw'umuntu yemeye kuba isoko ry'umugisha, no mu bugaragu isoko ryarabonetse. Ntihagire umuntu asogwa ngo aka kazi wapi, ntukavume. Ako kazi nyene ka wapi gashobora gutoboka mu isoko ry'Imana. Ntihagire umuntu avuma igihugu ukiri muri ico gihugu, kandi aho uzokivamo aho nyene mu bugaragu harava mu isoko ry'umugisha. Ntihagire umuntu n'umwe atuka abana be ngo nibijuju, ngo ntibimenya mu ishuri, ngo abandi bageze muri za universite, ngo abandi bageze muri za master, ngo abandi bageze kure. Turi isoko ry'umugisha. Bari muri primaire bayidubura, abana bacu ni isoko ry'umugisha bari muri secondaire badubura, bari isoko ry'umugisha muri universite, bari isoko ry'umugisha. Kuko ni imitwe nabimbere. Nukavuga ngo ngo bandi bararongowe, ngo bandi baronse ubuzi. Turi isoko ry'umugisha. Haleluya. Ntaco bitwaye icuri, ntaco bitwaye ahuri, uhora kubera isoko, arakuvomerera, nawe witege kuba isoko. Imana iguhezagire.